Nshuti namwe bagenzi muriko muradukurikirana turabahaye ikaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Mu kiganiro cy'uno munsi tubashikiriza igice ca kabiri cerekeye ivyabereye imakamba ku magenekerezo ya 12 na 13 Gitugutu aho ubwibutsamana bwo muri ako karere mu nzego z'umutekano nizo kwivuna abansi bari batunganije inyigisho ku miryango zikaba zari zijanye n'ingene imiryango yobaho yubakiye ku Mana. Umwibutsamana mu karere k'umanuko Patiri Nduwimana Richard mu ijambo ryiwe ry'ikaze akaba yarifurije abaraho kuroranirwa akaba yaramenyesheje ko ubutumwa bugenda neza. Yarashikirije kandi n'ivyo basaba ababaserukira kugira ngo borohererwe mu butumwa bwabo bwa misi yose. Umwanya muza kumara hano mururanirwe kandi twifuza ko murara nimwamara gusubira canke nimutashima ko gumana handi mwagasubira inyuma Imana iza kuberekeza amahoro. Rero ndakengurutse akigoro kose mwese mwakoze muradufasha rero mwaka uzokurikira mudufashe tuvyanike kare ari bisi mudusabire idufashe ahamisubire ku mirimo hariya. Hari ikindi gisabo nyakubahwa umunyejirani nogena ndagushikirije turashima ko twarose umuniye wa proti tuko turaganira nawe nyene arambwira ko abo muniye wa proti cane apanekoti ari baki ku buryo biba bikenewe ko iyo miryango yegerana ariko kandi azi ko ari abasohotse ku ishuri muzorabe ko mu baduhino kugira basi indi ntabwo iratera ariko ni mwasubira kuraba ko mwinjiza murasubira mutwiyumvire ko ino muri region turacabakeneye. Ikindi twabasaba twe turafise amasengero atarahera na pastor nawe ndabona ko asengera mu isengero atarahera nawe nyene naho bayubatse ntirahera nawe nyene ndabona ko nawe nyene aronse isima karonka iki vyo mufasha gose kandi baza ko nawe nyene bazoze kagenda neza ariko turafise ngo yihuta ikeneye ibisakazo kumbura ivyo gusaba ni vyinshi mugabo nitwa tubaremereza ibisabo ibigenda neza kandi navyo ni vyinshi. Iyi region imeze neza muri omoneri eka no mu gipolisi yose imeze neza nibaza ko provincial aza kurakanya ikigo cabaye rero cabaye mu au niveau ya province de la police Makamba ntitwagize mu rumonge twakoze ibuntu twakoze mugana tuzorange tugikora naho nyene kindi gihe ko n'abamunyi bariko baragwira rero birameze neza umukamaye kadufasha buhoro gato buhoro two turaherekezanya bizoheza bitera biza kandi umukamara dufasha. Bigirimana Damien nawe ari umwibutsamana muri ako karere mu ishengero rya Pentecote yarashimye ingene bafashwa mu butumwa bwabo bwa misi yose. Yarongeye kandi arasaba nabo nyene ko boshigikirwa kugira ngo baronke abandi bibutsamana muri iryo shengero rya Pentecote. Arasaba kandi ko bonafashwa kugira ngo baheraheze kubaka isengero bariko barubaka. Mwizina ry'urongoye umuneri hano mu ntara ya Makamba na cyane mu ishengero rya Pentecote nashaka gufata kano kanyu bwa mbere nshaka gushimira ubwa mbere nyakubahwa asanzwe turongoye mon general umunye general turongoye wewe yabonye yuko bikenewe yuko hano muri ntara no muri komisariya ya Makamba kubwishengero rya Pentecote ryari muri omoneri hari hakenewe umomoniye ndabasabe mwese mu mumpera amashi. Hanyuma nkaca nongera nkashimira cyane kandi hano omoniye regional muri akarere k'umanuko jewe maze gushikino buryo yanyakiriye ngene yanyakiriye akamfasha bitari bike burya igikorwa cyose ukigitanguye ntubure ibibazo. Muri akarere ko mu manuko maze gushika ishengero cyane muri mu bapolisi n'abasirikare na patiri yaramaze kugenda umunye regional amaze kubibona
dusanzwe dufise hari abapanekote benshi. Yakidusabiye nyakubahwa umuniye regional arakivuga, aragenda ibururi akavuga ati jewe ndahasanga abapanekote benshi, yaja mu Rutana agasanga abapanekote benshi bahari, haraho bingora ingene bashobora gukorana, mugabo yama yamfashije akanyereka ingene vyogenda, Imana imumpezagirire. Yanavuze ikindi kibazo dufise, ino mwavuze ko mutaronsa akanya ko gushika hariya mu rusengero, no kuvuga haratwagiye, nubwo tutaraheza urusengero kandi haratwagiye, turabona yuko hakenewe yuko ejo bisaba ko twaheje agasima koko bakangana umuvyeyi ahaye umwana arakenguruka, mukanadushikira ku mushikiranganje asanzwe tujejwe kugira ngo bishobotse ejo turonke isima, turonke n'intebe, izo tuba turonse byose tuzoshima. Ikindi tworangiriza ko twari gushima ukuntu mwigoye mu mabango menshi mufise, mukemera mukaza kudufasha no munsi mukuru, hanyuma ibindi turizera ko Imana izodufasha. Umwibutsamana mukuru mu bugenduzi bw'igipolisi umuniye General Pascal Barampiga yaragaragaje umunezero afise kuri uwo munsi, arakeza iyo miryango yari ngaho, yongera arabatera intege ko bokubakira ku Mana na kare ngo urugo ni umugambi w'Imana. Ubwa mbere nagomba ngaragaza akanyamuneza mfise kuri uyu munsi, akanyamuneza kadasanzwe kubuhoraho yanshoje nkashika hano nje kugira ngo nifatanye namwe mu kanyamuneza murimwo, kuva abibutsamana babegeranije bakabamenyesha ko bipfuza ko muhurira hamwe muri cyane cyane abarangurira imirimo muri ntara ya Makamba, kugira ngo musangire akanyamuneza kuko mugize ingo, mugize imiryango y'abapolisi hamwe n'igisirikare. Vuze nti akanyamuneza kubera iki? Tumaze hafi imyaka 4-5 mu gipolisi cyo Burundi mu bwibutsamana tuguma tuzerekana ijambo rikurikira: urugo rw'umupolisi ni inkingi y'iterambere n'amahoro. Urugo rw'umupolisi ni inkingi y'iterambere n'amahoro. Iyo myaka si mike. Ako kanyamuneza rero uyu munsi mfise nukubona ivyamwa bivuye ku nyigisho zageze ziratangwa uyu munsi ababibonye n'abazobibona bazogira bati vyokore inyigisho zarashitse, inyigisho zaratanzwe zirakigwa, none raba imiryango irenga 200, abapolisi n'abasirikare murenga hafi 400 muri hano mwakoranye kugira ngo mwigine ibanga ry'urugo n'akanyamuneza kadasanzwe. None rero nifatanije namwe muri ako kanyamuneza. Ubwa kabiri ni kubakeza cyane, kubakeza kuko nk'uko nama nabivuze, kuba umupolisi ni umuhamagaro. Uhoraho agutora mu bandi akagushinga ubutumwa budasanzwe, kwitangira igihugu, kwitangira bene gihugu n'ivyabo, maze ugaca wongera kundi muhamagaro ukubaka urugo. Ugo rugo wubaka, igihugu giciye mu rwego rw'ipolisi urimwo cyangwa igisirikare keza kikakurungika kurangurira imirimo atari hafi yaho wubatse, ukagenda usiga uwo mubakanye. Wewe ukarangura imirimo wizigiye ko urugo rwawe ruhagaze, uwasigaye muhira nawe agatunganya ubuzima bw'urugo yizigiye ko uwo ubakanye mu mirimo yiwe biriko bigenda neza. Inyigisho mwaronse numvise cyane gose ko zabafashije cyane gose kugira ngo yaba uri ku mirimo n'usigaye muhira
mwese mwumve ko mu rugo rwanyu muri hamwe. Ico rero ndagikenguruka cyane gose, kandi muri uko kuba keza nongera cyane cyane mwebwe muri hano, mwebwe vyakundiye ko muba hano, ndabatera intege mutere muje imbere. Urugo rwarahezagiwe n'Uhoraho. Haleluya. Urugo n'umugambi w'Imana. Kwari umugambi rero w'Imana, ni muwakire kandi muwubemwo. Uwubakiye ku Mana naho hoze igihuhusi kimeze gute, Imana irafasha kuzigama urugo rwiwe. Arabatumira ko hambavu y'akazi kabo ka misi yose boheza bagakora n'ibikorwa byo kwiteza imbere. Urugo rw'umupolisi isoko ry'iterambere n'amahoro. Umukuru w'igihugu ati nimworore inkwavu, nimworore ingurube, niturime umufuko ugira iki uronke, umunwa na uronke. Ryaterambere mu ngo z'abapolisi n'abasirikare, ryaterambere muri ya miryango y'abasirikare n'abapolisi. Hariho umunsi uzogera inzamba ikagira iki ikavuga. Hariho umunsi uzogera inzamba ikagira iki, atari inzamba y'iherezo mugabo ari inzamba yuko akazi mu gipolisi cyangwa mu gisirikare kageze ke gaheze. None uzoca ujahe? None warateguye umugore wawe ko wimirije kuza, aba aritegura ko serugo wa mutwe ugira ushike, hanyuma ufate responsabilité nk'iza serugo. Ivyo rero mube muravyiyumvira hakiri kare. Namwebwe bakenyezi nimubeho muzi ko abagabo banyu bazobandaniriza ubuzima bwabo mu gipolisi cyangwa mu gisirikare. Hariho umunsi urizina akazi kazogereke kazohagarara. Ivyo rero maze kubimenya ukabizirikana, ucugira utereye bwa bundi byo kore, reka ntangure kugereke, ntangure kwimenyereza. Colonel de Police Kabura Jamari arongoye igipolisi mu ntara ya Makamba yarashimiye abatunganije izo nyigisho, yongera arasaba abakirisu bari ngaho kugenda kuzishira mu ngiro, gutyo ngo n'imirimo yabo ya misi yose izoheza igende neza. Kandi ndongera nshimira n'abagize akigoro, abaje bava Bujumbura, abaje baserukira Musenyeri wa diocese ya Bururi, nkashimira n'abatumire bahire bose bari ngaha, kandi nkongera nkashimira ndawumoniye regional sud, wewe yateguye ibi bintu. Ndabona ni inzobere kuko yavuze ko atari ubwa mbere abigize, mugabo n'ukuri jewe n'ubwa mbere mparticipate muri ibi bintu. Ganti mu rugo hariho Imana. Rero wa mugabo we wubatse umukenyezi yasigaye muhira, wa mukenyezi we wubatse umugabo yasigaye muhira umupolisi canke umusirikare, ntuzoze urumviriza ivyo abantu bakubwira gutelefona. Hariho nabaye nabuko b'abantu usanga bariko barabwira abahungu babo iyo bari kubuze bati mwana waratobiye aturaze by'umugabo umugore wawe akora. Ugasanga rero umugabo atashe ni ngorane muhira, kumbe bateranijwe n'abavyeyi kandi bitari bikenewe. Rero ntuze wumvirize abantu ivyo bazovuga, wewe urasenga Imana yawe, hanyuma utahe muhira mwuba ku rugo uce wigira. Uko benshi barababeshera, ugasanga bariko barumugwa mu ngo bazira. Icegera cy'utwara akarere ka kane mu gisirikare yarashimiye abari batunganije izo nyigisho, yongera arasaba abari ngaho ko izo nyigisho bagenda kuzishira mu ngiro kugira ngo imiryango yame yubatse neza. Izi nyigisho mwateguye ni inyigisho zingirakimazi muri izi koro zacu ari zibiri. Twebwe baratwigisha guhwana n'ibibazo bitandukanye iyo uri ku kazi n'ingene vyihanganira. Mugabe ugeze ku kintu bise umuryango, birasaba ikindi kintu. Hari ikintu yaba pasiteri hariya yavuze na padiri hano bavuze kijanye n'umuryango. Ibintu bibiri, kwihangana no gukundana. Ivyo zinyigisho rero mwozikomeza hagati
y'igisirikare n'igipolisi muri iyi miryango yacu. Izi mpanuro turonse tuzikorere ko tuba amahoro. Navuze ko kwihangana rero bisaba ko wimetiriza wewe. Nkunda kubivuga ibyo abantu bagaca bantwenga. Umubiri ni utwara so ugutwara. Mbega sivyo? Zoshiti batwa ku rugo neza bigende neza. Musenyeri Nitereka Leonidas icegera cha musenyeri wa diocese ya Bururi akaba ari we yari yaserukiye musenyeri muri ivyo birori by'uwo munsi, yarashimiye ubwibutsamana mu gisirikare no mu gipolisi bwo muri ako karere ko barangura imirimo yabo neza. Nanje ijambo ngira mvuge ni ijambo cyane cyane ry'ugukenguruka. Gukenguruka iki gikorwa ciza cyategekanijwe muri iyi ntara, iki gikorwa ciza cyategekanijwe n'urwego rw'igipolisi kugira ngo ico gikorwa gifashe ingo n'imiryango. Ngakenguruka ku ruhara rwa diocese ya Bururi ukubona iki gikorwa cyatekanijwe turi kumwe n'abavukanyi bacu bo mu mashengero ya Protestanti. Yaremeye kandi ko bagiye kubashigikira no mu byo bagiye basaba. Asigaye twebwe muri diocese ya Bururi ubwa mbere ndakengurutse cyane ubwo bukengurutsi ushikirije, kandi ndakwemereye yuko uyu munsi nyene ndabushikiriza umwepiskopi wa diocese ya Bururi. Hanyuma yego turagerageza gukora ivyo dushoboye, kuko turabona yuko ico gisata c'inzego z'umutekano ari gisata gihambaye cyane mu buzima bw'igihugu, mu buzima bwa societe, kandi tukabona yuko dufise abatari bake muri aka gace kiwacu. Niho rero uko dushobora kose aba omonier les aumôneries tuzifata nk'izindi paroisse zo muri diocese ya Bururi, tukagerageza kubumviriza kugira ngo tumenye ibiri mu butumwa bwabo, hanyuma ari nk'icyo dushobora gufasha tukakifasha, kandi n'ubu tuzobandanya tugifasha. Harimo n'umwitwarariko wo kubona yuko iyi ngoro y'Imana yoheza igakora ubutumwa bwayo. Ico no babwira nuko umwepiskopi twavuganye yantumye kubabwira yuko ico yabemereye agiye kugishitsa vuba kuri iyo ntumwa. Padiri aumônier regional twama tubonana kenshi, tuzoheza tubandanye twenyegeza mugabo yatubwiye yuko agiye kubishitsa ubu vuba bwangu. Umwibutsamana mukuru mu bugenduzi bw'igipolisi aumônier général Pascal Barampiga yaratanze umuco ku byo bibutsamana bo muri ako karere bagiye basaba. Nkuko no mu zindi ntara babisavye, turifuza ko twogira umunsi umwe muri buri ntara, muri buri ntara umunsi umwe, aho imiryango y'abapolisi aho basanzwe bakoranira hamwe n'abasirikare, tukahurira hamwe tukaronkera inyigisho hamwe mu ntara, bavuye mu ntara nk'uko mwabigize, hanyuma cette fois mukarondera n'imiryango y'abatarubaka Kristo. Bajya babiri babonetse, hariho n'abandi sinzi batarubaka Kristo. Igaciba rero ceremony mu ntara
aho abari mu ntara baheza bakagereke bakubaka rukristo canke rukristo, natwe tugaheza tugakora mu mufuko umwe wese mu bapolisi bari muri iyo ntara, tugashigikira uwo muryango canke iyo miryango kugira ngo igereke, kugira ngo iheze ihimbagwe. Guhimbaza amayubire abamaze umwaka umwe bubakanye 5, 10, 15, 20, 25 bikaheza bikabera hamwe. Nishura kuri ca kibazo, mbega eske mu Rutana, mu Rumonge, Ibururi bica bija muri iyo ntumbero rero, bica bija muri iyo ntumbero. Hanyuma ibyo mwadusavye tuzobivuga, hanyuma nimwabidusaba kandi hageze natwe tubisabe, ibizoshoboka tuzoza tugereke tubivuga. Hanyuma ndazi ko ibishoboka igipolisi cy'u Burundi kirabikora. Isengero, amasengero ndayizi, niyindi yarambwiye Reverend Pasteur ndabize, nzobishikiriza kuko baradushigikiye kuva ku mukuru w'igihugu cyacu Burundi, arashigikiye cyane gose imiryango y'abapolisi n'abasirikare. Amafungo ya Pasika dutunganya, umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe baba bari kumwe natwe i Bujumbura, nukuvuga baradushigikiye cyane gose. Tuzoza tubishikirize kuva kuri nyenicubari mu gihugu cyacu Burundi, umushikiranganje hamwe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi kugira ngo ibishoboka bashobore kugira iki, bashobore kubirangura. Yagiye kandi abashikirije n'intererano. Hagira nti rero nanje naravuganye nabo dusangiye ubutumwa hariya i Bujumbura, ngira nti sinoduguko reka dushigikire abibutsamana hariya bariko barakora ubutumwa budasanzwe. None rero patiri, hariyo iraki 5 zo kuri rya sengero muriko murubaka, turabashigikeye, ibishoboka tuzobikora, ibidashoboka navyo mubirindire. Mu gusozera, umuniye General Pascal Barampiga yarashimiye musenyeri wa diocese ya Bururi ingene bashigikira abibutsamana bo muri ako karere, yongera kandi arashimira nabo bibutsamana ko bakorera mu bumwe. Mu gusozera nagomba nkenguruke cyane gose, nkengurukira diocese ya Bururi. Nyakuba musenyeri, munshikanire ubu bukengurutse atari ubwiwanje gusa, mugabo n'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi bukenguruka cyane gose ingene mufasha cyane gose uyu mwibutsamana wo muri aka karere, ariko kandi na patiri duheruka gushinga intara ya Rumonge. Nukore murabafasha cyane kandi mwarabaronkeje n'uburyo bwo kwiyunguruza. Nukore mu nkondere bano cengere muri hano tubakurira ubwatsi cyane gose. Ivyo mudukorera, ivyo mudufasha ni vyinshi cyane gose, ariko kandi nkakenguruka na Reverend Pasteur Omonier muri iyi ntara ya Makamba, ingene yapfuye gushika agacaja ku kivi, mbere n'ishengero asanzwe akukira rigaheza naryo nyene rikamuronsa uburyo bwo kwiyunguruza. None abamurongoye tubakurira ubwatsi nabo nyene. Iki gikorwa cy'uyu munsi cyanyeretse ko muri mu bumwe ba sacerdote, musacerdote Omonier hamwe na Reverend Pasteur, cyanyeretse ko muri mu bumwe. Ubwo bumwe rero muheze mu bukomeze, abo mushinzwe bamaze kubona ko muri mu bumwe nabo bizoheza bigereke biborohere kuguma mu bumwe. Nshuti namwe bagenzi mwariko muradukurikirana, aha niho ikiganiro cyacu kigarukiye, naho butaha.